ubumwe buva ku Mana, ubumwe bukomezwa n'Imana, kandi ubumwe buzokwamaho igihe cyose Imana izoba ihari, kandi igihe cyose tuzoba dushyira Imana imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Nyakubahwa Icegera cya mbere cy'umukuru w'Ishingamateka, banyakubahwa Ishingamateka namwe bakenguza amateka mwatowe mu ntara ya Ngozi, nyakubahwa Mushikiranganji w'Uburimyi, Ubworozi no gukingira ibidukikije, nyakubahwa Buramatari w'intara ya Ngozi, nyakubahwa Musitanteri wa komine ya Ngozi, banyakubahwa murongo ya makomine agize intara ya Ngozi, banyakubahwa murongo y'inzego z'umutekano mu ntara ya Ngozi, banyakubahwa murongoye inzego z'ubutungane mu ntara ya Ngozi, banyakubahwa murongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu ntara ya Ngozi, banyakubahwa murongoye amadini n'amashengero mu ntara ya Ngozi, batumire bahire shengero mwese mukoraniye hano, bene data mwese muri hano, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe n'urukundo mu ntara nziza ya Ngozi no mu gihugu cyacu cyose. Kuri uyu munsi uri hejuru, twasidukanye n'iyo hatuje ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubumwe bw'Abarundi. Ku izina ry'umukuru w'igihugu cyacu Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye, ariwe yaduteye iteka mu kuduha akaryo ko kubashikiriza rino jambo yadutekereye, hamwe no ku izina ryacu nyene turabifurije mwese umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bwacu twebwe Abarundi. Mubuye nyabwo atari uko kururimi canke kuririmba gusa, Mweranda akavugira mu Barundi kugira basubize hamwe. Nihabwe icubahiro kandi yamye idufasha kuvomera ubumwe bwacu iminsi yose. Bavukanyi, ubumwe bwacu bwamye bukomezwa n'uko Abarundi bose basangiye igishitsi kimwe. Turi bene umugabo umwe, Uburundi, dusangiye imetso ariryo tongo rusangi, twemera Imana imwe, tukavuga ururimi rumwe, Ikirundi. Bisubiye kuva kera na rindi, Abarundi bavoma hamwe imico n'imigenzo, bakagira umwami umwe, n'ivyariho vyiwe vyamwunganira mu butumwa bwo kuba umuvyeyi mu muryango. Nakare bamwe bavuga ko umwami agirwa n'abagabo. Ubwo bumwe kandi bwatsimbatazwa n'akarangamutima kamye karanga Abarundi, nako kakabonekera mu mico, akaranga n'imigenzo. Ivyo navyo bikaba vyigaragariza ku rukundo, ugufashanya no gutabarana ataburyarya burimwo. Hariho imico yabagarira ubwo bumwe nko kugemuriranira, gushumbushanya, kukirizanya ikivi, kugabiranira, gushyikirana mu byago, kurengereza ijoro umubanyi n'ibindi. Ubumwe aho buri burivuga, bukibonekeza atawurinze kuburata. Ahari ubumwe umuntu yiyumva mu bandi, ntatinya guhonyora.
mu gihugu haba ubumwe iyo abenegihugu basangiye umutima n'inama. Muri icyo gihe umwe wese aricisha bugufi akabona ko mugenzi we amuruta kuko hari icyo afise amushakako, n'akare ntawishoboye muri byose. Umwe wese arakeneye uwundi. Mu gihugu kandi haba ubumwe iyo abenegihugu bose bafise uburenganzira bungana ku itunga rusange. Aha rero duca twumva uruhara rw'indongozi. Indongozi ni nk'umuteretsi. Indongozi ni nk'umuteretsi, mugabo ntiwiterekere. Aho mu mihana iwanyu muragira imanza kandi murashinga umuteretsi. Turamaze kubibona, ntawe utora umuteretsi w'inda canke w'inda mbi canke w'umukunzi w'inda. Iyo mutoye umuteretsi w'umunyamwina abanza gusoma amagara yiwe n'ayabiwe, abandi akabibuka abaha ku mvuzo. Iyo abavye nabi nabo asanga abatumiwe bivumbuye, nyene urubanza agasigara aramaramara. Nico gituma atawutora umukunzi w'inda ngo asangize abana. Indongozi mu gihugu ni nk'umuteretsi shebuja yashinzwe gutunganya ivy'urubanza kugira bigire neza ntihagire n'umwe abura. Mbere mu mico n'imigenzo y'u Burundi n'umukenke w'injabuka wamyeho. Nico gituma mu gihugu cacu abanyamahanga bahiyumvamwo. Indongozi iserukira igihugu itegerezwa kumenya ko abenegihugu bose bangana, kandi niko vyari kuva kera. Umwami nico gituma yitwa Sebarundi, kuko yaserukira igihugu catuvyaye. Vyoba ari vyo? Ibi koko turabizirikana ko ari akaranga k'Uburundi, turavyemera. Nitwaba tubizirikana ni kuko duhimbaza uyu munsi wa gatanu ruhuma, kandi twavuze ko ubumwe atari umuhayo bwivuga aho buri. Kubera hari abatakurikiye, arigihe bishyira ngasubiramo. Ubwo ivyo turabizirikana, ni kuki duhimbaza uyu munsi wa gatanu ruhuma, kandi twavuze ko ubumwe atari umuhayo, ibintu byo kwihanya atari umuhayo bwivuga aho buri. Ubu ni igihe cyo gusigurira urwaruka rw'ubu igituma uyu munsi tugira umunsi mukuru w'ubumwe, kandi atari ko vyahora. Incungu ya demokarasi nyir'icyubahiro ndademera icyo. Niwe yavuze ati ubumwe si umuhayo kandi si urugoto. Yabivuze kuko yabona ko Abarundi bahindutse bakamera nk'abafarizayo Yesu yaheba akita baberera ku menyo ariyorobetsi. Ahari ubumwe nturinda kubiririmba. Icyo tuzi ni uko vyibonekeza, kuko ahari ubumwe haba amahoro n'umwumvikanyo. Ahari amahoro naho umuhoro uramwa. Haraciye igihe rero igihugu carahungabanye, bwa bumwe bwaranga abo hambere uragenda amazima yongo. Igihugu carigungiwe n'akagu k'abantu, mbere uwararavye mu kanwa bakamugandagura. Mu masezerano y'Arusha niho babivuze neza ko inkomoko y'indyane twaciyemwo yamunutse ku bashaka kwigungira ku butegetsi, abandi nabo bagashaka kubushikira. Icavyunyuye nuko abo bose barondera umugwi w'Abarundi bo kwishimikiza kugira babakomeze.
ibyo byose bica byumyurwa no kudatahura neza icyo ari cyo ubutegetsi bw'igihugu no gutahura icyo ari cyo indongozi. Ivyo nivyo vyatumye haba indyane mu gihugu, mbere zadushikanye no kugahonyera bunwa, indongozi zigategura guhonya ubwoko mu gihugu. Ubwicanyi bwabaye atacamira nubwo nibwo bwatumye abarundi bicamwo imice. Mu gihugu haduka inzigo y'inzikira, hatangura ivyo kwihorahorana. Nitwaba rero uno munsi turiko turasubirana nuko twasubije agatima mpembero, tugatangura kurema umurundi mushasha azira amacakubiri, afise umutima wo kubana neza n'abandi. Imana idufashe. Twubakiye rero ku masezerano y'ubumwe ari nayo duhimbaza uyu munsi, kuko yatubereye umuhizi udacika utwungira ubumwe. Ayo masezerano yabaye kuko abarundi badohotse ku iragi ry'abasokuru, biweje ukuntu ubwicanyi bwama bwisubiriza uko bukeye uko bwije, kandi butunganywa n'abari kuranguranya. Mu bintu byatosereje ubumwe bw'abarundi harimo ubwa mbere intwaro z'abakavamahanga baje kuducanishamwo kugira ngo biborohere gushika ku ntumbero yo kunyaga itunga ry'Uburundi. Ivyo babigize kuko bari barabonye ko abarundi bakunda igihugu cabo atawo kibanyaga. Bafatiye ku kungene bagwanije Rumariza n'ingabo ziwe bashaka gutwara abarundi ngo babagire abagurano. Abarundi barahagaze nk'umugabo umwe, bararahira bararengwa ko ata murundi n'umwe abavamwo. Babigize kandi babonye ingene abarundi kubera umutima wo gukunda igihugu bahanganye n'intwaramuheto z'Abadagi imyaka ishika 7 igahera Abadagi batarafata igihugu, kandi bakoresha ibigwanisho bicira umuriro, abarundi bakoresha amacumu n'imiheto. Bamaze kuducamwo imice baratwanyishije Uburundi mu kutwambura kwitwa abarundi, tukitwa abahutu, abatwa n'abatutsi. Umurundi ntiyarakiwe n'uwundi murundi na mwene wabo, yarazi ko mwene wabo ari uwo basangiye umugwi gusa. Mvuze umugwi kuko mu vy'ukuri gushika n'ubu ndashinga intahe aha n'umukuru w'igihugu ariko aratubwira, kandi ndavyemanga ko ata bwoko bwinshi buri mu Burundi. Twese turi ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi. Mu nyuma harabaye uguhemuka mu ndongozi z'abarundi b'inda ndende, maze baguma mu nzira y'amacakubiri. Mvuze indongozi kuko nta mwenegihugu agira amacakubiri, kuko ntawe yokumirira uwundi. Umwe wese atahiwe, arimiwe, agaca gitokiwe, kandi akakigana mu mwidegezo ntangere. Abenegihugu barondera umutware, umwe wese kubimwerekeye. Ntawe ukumira uwundi ngo ntabone indongozi. Indongozi nizo zigira amacakubiri mu kugira ngunzi na nyagupfa, mu kugira umwana n'ikinono. Indongozi rero zimaze kwizizirwa n'umutima wo kudakunda igihugu, nizo zaciye zikwega n'umudugararo mu gihugu. Umwe agashaka gukwega biwe ngo batera Burundi, naho havuye imigwi ikebana mu gihugu.
nagira ndabamenyeshe ko naho indongozi gito zaduciyemo imigwi, jewe uyu ni umukuru w'igihugu nazi ko atamuhutu yaba umututsi ngo nuko ari umututsi, atamututsi yaba umuhutu amuhora ubuhutu, cyo kimwe no ku ruhande rw'abatwa. Urwanko musobona ruterwa n'indongozi zishaka guhimbaza aba zigaturuza bariya, abakumiriwe n'izo ndongozi bakababazwa n'uko hari umugwi uri ku gitunga rusangi abandi barorera. Nagira akakanda gasubiye mu munkundire, nagira ndabamenyeshe ko naho indongozi gito zaduciyemo imigwi, jewe uyu ni umukuru w'igihugu ndazi ko atamuhutu yaba umututsi ngo nuko ari umututsi, atamututsi yaba umuhutu amuhora ubuhutu, cyo kimwe no ku ruhande rw'abatwa. Noneho batubwiye ko atari ubwoko, ubu bwoko bavuga ni imigwi, uku bwoko ari ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi. Urwanko musobona ruterwa n'indongozi zishaka guhimbaza aba zigatunduza bariya, abakumiriwe n'izo ndongozi bakababazwa n'uko hari umugwi uriko ugitunga rusange abandi barorera. Noneho wowe uri inzigo, wowe uri ishavu. Uyu munsi umuntu yokwibaza igituma abarundi bashyitse ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi hadaciye mu mwanya urume rumara ubumwe bugaca buhungabana. Namwe raba amasezerano yatowe muri Ruhuhuma mu 1991, ariko muri Munyonye uwo mwaka nyene ubwicanyi bufatiye kuri ya migwi bwaciye busubira, kandi ata myaka 3 yari bwahere ubwicanyi bw'agohomera bunwa bubaye muri komine za Ntega na Marangara. Bukeye kabiri mu 1993 naho nyene vyabaye irangwe, kuko abarundi bamaze imyaka 10 bicana hagati yabo, igihugu cyose turagisambagura. Abarundi twarakunda kwicana. Imana idufashe idukingi iryo bara neza ryongere kuba mu gihugu. Abarundi twari twamaze gutegera akamaro k'ubumwe mu bose rimwe igihe twitorera amasezerano yabwo yo kuwa 5 Ruhuhuma mwaka w'1991. Ariko tubiravye neza twokwemeza ko indongozi zayashigikiye kuri rugoto, kuko nizo nyene zaciye ziyarengako. Nico gituma nayo twaciye turabonyanga yeyo ndaho yaroye. Uyu munsi ni umwanya wo kwigira inama kugira ngo ducire imoso ntibigasubire. Ibyo rero bidusaba gukubita agatima mpembero kubyo twiyemeje muri ayo masezerano, kandi ntihagire uwigira sinabibazwa ngo sinari bwavuke canke ngo sinari bwagere gutora. Ni umunsi uduha akaryo ko gukabura, utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe na basokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa, kugira ngo ntiduhereyo ahubwo twivyukiranye, tuvyuke twibuka ko turi bamwe dusangiye impetso imwe, aribwo Burundi. Banyakubahwa batumire bahire, mwebwe mwese mwitavye bino birori. None rero twisuzume,
dusubize agatima mpembero, duheze twigire inama. Uyu mwaka duhimbaje uyu munsi mukuru ku kivugo kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye, tubere abandi akarorero. Indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye, tubere abandi akarorero. Dushimikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza muri uko nabivuze ko atamwenegihugu ukwiwe agira amacakubiri. None wewe umuntu womukumira ngo umukurehe umushire hehe? Twafashe icyo kivugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashikira igihugu cyacu, ubumwe bugahungabana. Ivyo kenshi bikaba vyava ku burongozi bubi bwacanishamwo abozimwe mu kubanyisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa ivyicaro. Indongozi ibereye itegerezwa kugira akarangamutima k'ibanga n'ibango, igaharanira inyungu z'igihugu ijejwe kurongora. Mvuze igihugu nshaka kuvuga abantu bakigize. N'indongozi ishobora kwihebera abandi ikabitangira, ikemera guhera inyungu zayo kugira ngo abijejwe bamererwe neza. Indongozi mu gihugu yigenza nk'umuvyeyi mwiza mu muryango. Ugendera iryo banga n'akarangamutima k'indongozi nziza ategerezwa kwibaza ati, mbega iri hanga nashyizwe imbere kugira ngo nariyobore ndiko ndarijana he? Ndarimariye iki? Inzira itazigura kandi itazimiza ntoricanamwo yoba iyihe? Inyishu nziza kandi itomoye y'ivyo bibazo iboneka mu gihe ufitiye urukundo igihugu cawe, abujejwe ukabegera ukamenya ingorane bafise, ivyifuzo vyabo n'iryo bagona. None ivyo urabikora nga wandongozi we? Uri ndongozi y'ukuri iharanira ubumwe bw'abijejwe? Ntiwicara mu biro ngo urindire ivyegeranya abahanuzi baguha gusa, kuko kenshi usanga harimwo n'amacandya abanka igihugu n'abasavyi bakubesha. Utegerezwa kugendera bujejwe, mukibonanira amaso mu yandi bakakubwira ibyo bagona. Kuba indongozi ni umuhamagaro kandi n'Imana yonyene ikwitorera ikagena ibyo izoyikorera mu bantu, kandi umwe wese azotanga icegeranyo c'ivyo yakoze. Wewe rero uri ndongozi, Imana yaguhaye vyinshi, izokubaza vyinshi. Emera rero kuba ndayahundwa, ntuhunge canke ngo uzibukire ibibazo vy'abenegihugu. Wemere uruhe urazwi ishinga no kubona ihanga washinzwe ritunganiwe. Iyo rero indongozi kuza birongoye bigira ingaruka nziza kuri yo, kuko nabo barayikunda bakayigambukira. Ikiraro c'imigambi kikaba umunoni, maze bagasenyera ku mugozi umwe. N'akarengo abadasezeranye ntibajana, abadasezeranye ntibajana. Niba hari umuhora mujana badasezeranye uba ari ubuhendo, kuko iyo bageze imbere barakata. Ihagarara amategeko, imico n'imigenzo y'igihugu, ikubahiriza kutarenga ku muziro, ikagendera ubuntu mu kubiba ubumwe n'urukundo mu bantu. Kurya k'umwungere aragira ubusho bwiwe ahadatemba canke kure y'imanga, niko n'indongozi tuza kwegeranya birongoye mu muhoro umwe kugira ngo bumve ko bari mu ruhongore rumwe. Itegerezwa kandi kwicisha bugufi ikumviriza impanuro,
ikamenya ko n'abandi bafise umuhamagaro, ikamenya ko aho iri higeze abandi, kandi ko aho bari ejo hazoba hari abandi. Indongozi ihagarara amategeko, imico n'imigenzo y'igihugu, ikubahiriza kutarenga ku muziro, ikagendera ubuntu mu kubiba ubumwe n'urukundo mu bantu, kurya kumwongera aragira ubusho bwiwe ahadatemba canke kure y'imanga. Niko n'indongozi itegerezwa kwegeranya birongoye mu muhoro umwe, kugira ngo bumve ko bari mu ruhongore rumwe. Itegerezwa kandi kwicisha bugufi, ikumviriza impanuro, ikamenya ko n'abandi bafise umuhamagaro, ikamenya ko aho iri higeze abandi, kandi ko aho bari ejo hazoba hari abandi. Kubera imitima mibi yinjiye mu Barundi, benshi bazi ko kugira uburenganzira bungana mu gihugu ari uko uhabwa icyicaro mu burongozi. Kubera ko uburongozi babufashe nk'ubuzima, benshi bazi ko kugira uburenganzira bungana mu gihugu ari uko uhabwa icyicaro mu burongozi. Kubera ko uburongozi babufashe nk'ubuzima, ivyo ndabivuze kuko iyo si jewe, ni mukuru w'igihugu. Hari habumva ko kugira uvuge ko atamacakubiri ari mu gihugu, bose bategezwa kuba indongozi. Abibaza uko nibo iyo bahashitse baca babona ko bahawe n'ubwoko, intara cyangwa igitsina. Indongozi yomenya ko ari uwa mbere yashizwe imbere, ariko angana n'abandi bene gihugu mu bijanye n'ubuzima bw'umuntu. Kanatsinda umuntu wese n'indongozi yiwe. Uvuye ku muntu ukaja mu muryango, abantu benshi bagira barongora uretse abana, ariko n'abana barasumbasumbana, aba mukuru aba indongozi y'abandi, buryo wa nyuma nawe aca basungana kuko amamuheka. None wese indongozi. Banyakubahwa batumire bahire, mwebwe mwese mwitavye bino birori. Itituka ry'imigenzo runtu n'ingeso nziza mu ndongozi vyaratumye ubumwe bw'Abarundi butosekara, bivuye kutavugana ukuri, agatima ko kwikunda no gukumira abandi, kugendera ku mabwire y'abanzi n'ibindi. Ibyo vyatumye zidasubira kuri inkingi n'inkinzo vyubakiwe ku bumwe bw'Abarundi, ziba inyanduruko z'ivyago zashikiye igihugu cacu. Munakongera ko vyaratunaniye ko twonasabana ikigongwe, nubwo mwagiye mwumva ko hagiye haraba amarorerwa menshi mu gihugu cacu. Biratunanira gusabana ikigongwe, bitunanira no guhana imbabazi. Nongere ko kuri uno munsi w'ubumwe byari bikwiye koko ko umwe wese yibaza, tukibaza, kugira ngo aho umwe ari asaba ikigongwe uwundi, asaba ikigongwe ahambije, kugira ngo koko bwa bumwe turiko turarondera tumenye neza ko ari ubumwe, tuzirikana ko ari ubumwe buva ku Mana. Natwe dusabana ikigongwe, ko Imana yaduhaye ikigongwe, yatugiriye imbabazi, natwe tuzihane.
none rero tumenye imitego twaguyemo kugira ngo twubake uburundi bushasha buzira amacakubiri. Umutego wa mbere wabaye kwangishwa igihugu niyo nyanduruko ya byose. Abarundi bamaze kwamburwa akarangamutima k'abarundi bakambikwa ubwoko, igihugu baciye bacibagira. Indongozi nazo zamuka muri abo barundi zigakurana ico gicumuro c'inyanduruko, kwitwa ubwoko aho kwitwa umurundi. Tubanze imbere ya byose tutegere neza ko abarundi twese dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi bavuga ikirundi, basangiye ingobyi yaduhetse twese ariyo Burundi. Imana ihabwa icubahiro. Tubanze imbere ya byose dutegere neza ko abarundi twese dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi bavuga ikirundi, basangiye ingobyi yaduhetse twese ariyo Burundi. Hari akantu numvise mugabo uraraba neza nze abashakashatsi, hari abavuga yuko ngo hoba harabaye mu Burundi abasirikare bakomeye cyane muri kano karere. Numvise umuntu abinyongora ndavuga nti ibintu biraryoshye, nanjye ntabyo nzohora nobibwira abandi ngo bashakashake mufite ibyo bintu ari byo. None bavuga yuko hari muri kano karere ingabo zitwa abarundi ngo zari ingabo zikomeye cyane. Murarondera mumenye ibyo by'abashakashatsi, mugabo ndakabavunguriye kugira ngo namwe muze muhera amatsiko mugani wa babandi. Umaze kwanka igihugu ntushobora kugikorera, ahubwo uragifutanya ukakinyaga n'icyo cyari gifise. Nicyo cyatumye indongozi zititwararika iterambere ry'igihugu, zizagira n'umutima wo kucyubaka. Ndetse twese abarundi murabona inyifato yacu no gushariza igihugu biratunanira, kubera umuntu ashariza icyo akunda agasiga icyo yiyumvamo. Kwanga kugirira isuku igihugu, kwanga kugiteramo amashurwe, burya byerekana ko ari ku mutima. Gusikura inzu yawe ugashyiramo amabara meza, ariko imbere y'inzu yawe ntuhasharize ngo uhashyire amatara, ngo usibure imiserege uyikure mu mwavu, byerekana agatima ko kudashaka ko abandi banezerwa bahageze. Kwanga gukorera igihugu ngo ugitungishe byerekana umutima wo kwangiriza abandi ngo bohava bungukira ku bikorwa byawe. Muraba mwumvise birateye ubwoba, kandi abariho benshi babikora, ari nayo mpamvu neza ko mutabyumvise neza. Naje icyo bantumye bambwira ati ubivuge babyumve. Umaze kurya twanagushariza imbere yaho tuba, byerekana ko utifuza ko abantu bakumva akanyamuneza bashyitse imbere yaho ubaye. Kugukubura mu nzu ugakuburira mu ibarabara byerekana ko abandi naho byo batera indwara bitakuraba. Uwari igihugu yanga no kucitangira, yanga kurinda itunga ryacu, mbere ahubwo akagisabura n'utwo cyari cyifitiye. Niyo ngendo yatumye higanza ubugunge, ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu. Umuntu yiba iby'igihugu byerekana ko afise umutima wo kucanka. Barahinyutse, babandi barahinyutse. Bisubiye, umaze kwanka igihugu wanga n'amategeko yacu. Amategeko niyo ashinga inyifato abantu bose bategerezwa gukurikiza, niyo aca inzira ibanguranya abikunda. Iyo rero wanse amategeko uba wanse ubumwe,
kuko uba ushatse kuba agasimbira hamwe canke bugabo bw'ingaba. Amategeko atuma haba impore hagati y'abenegihugu, kuko ntawibonyera ku gakanu wundi, umwumvikano nawe ukaba ari ikimenyetso c'ubumwe. Murumvise rero imitego twagiye tubagwamo twese abarundi. None rero hagize n'ikirikora, indongozi ziva muri abo barundi, indongozi ziva muri abo barundi, none ufise iyo migezi yabokungura ico abenegihugu, impumyi ntirongora iyindi. None rero indongozi zose nizimenye ko zatowe zikiri muri uwo mutima, ziheze zivyukiranye, zigire icyo zirushije abandi. Ndongozi mwese ni mwebwe muhagarariye igihugu, arico kitwungiye ubumwe, kuko tukirahurira ko twese. Nimuhabere abagabo, mutangure mwebwe nyine mwerekane icyo murushije abandi mu gukunda igihugu, mutanga umwizero.